only football can make you feel like this.
nyuma Iwacu studio Banyamuyinga namwe mitungaro yaho
ngiyi studio y'akataraboneka mu gisagara ca Muyinga. Kamera zigezweho zibereye gukoreshwa mu manza zitandukanye. Ibafotora bararema. Ushaka photoshoot zirezire cyangwa iz'akarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje. Murifuza sonorizasiyo imeze neza, bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye. Uri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane, photocopy zikeye neza cyane, bakagereza materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza. Bantu mwese mumashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinya kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje. Murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none, barabafise kandi b'inzobere babinonosoye. Akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye, ngabo bashobora kubafatira amashusho bakayabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje, mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza. Bafite na televiziyo online, abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze. Iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga, imbere y'isoko nkuru ya Muyinga, neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo. Cyangwa bakure kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47. Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere. Diama ndaza kubwira tanguye rero jewe
anatoka bila kupiga mguu.
Thank you.